Bakunzi muriko muradukurikirana turabaramukije. Kaze mu kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi aho tuza kubayagira ku bikorwa bitandukanye vyaranguwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye mu misi heze. Muri kino kiganiro turaza kugaruka kuhimbazwa ry'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatwa hamwe n'itanguzwa icese ry'umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushiru w'ibihumbi 2025 mw'ishure kaminuza y'igipolisi ISP n'iy'intwazangabo ISCAM aho bari baramutse kandi bakira icese imikangara mishasha muri izo kaminuza. Ivyo birori vyose bikaba vyari vyatewe iteka na Sebarundi ubwiwe. Turongeye kubaramutsa. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatanu Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 niho muri kaminuza y'igipolisi ISP iri mu Mitakataka muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura bari baramutse batanguza umwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushiru w'ibihumbi 2025. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi General Major Varisito Ndayishimiye. Kuri uwo munsi kabaye akaryo ko kwakira icese umugwi ugira 9 w'imikangara hamwe rero no kurahiza umugwi ugira 4 w'intwazangabo zigera kuri 19 harimwo abibukiriza amana babiri. Konzo kwa mandamurukira umukuru w'igihugu konzo kwa mandubahiriza amasezerano y'Abarundi kandi konzo rangura neza amabanga ashinzwe nisunze ibwirizwa shingiro amabwirizwa n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi. À droite! Droite! En avant! Marche! Parfait! À droite! Marche! Mwijambo yashikirije umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yabanje gukeza iyo mikangara n'intwazangabo zinjiye muri ugo rwego rw'igipolisi acagira ko nashimira inyamiramabi muri rusangi kukungene zitanga zitiziganya yaboneyeho mbere akaryo ko kubashimira ku vy'umwihariko kukungene bakoranye umwete n'ubwira mu gikorwa kidasanzwe cyo gucungera amahoro mu gihe c'amatora. Sebarundi yaciye basaba gukora batiziganya na cane cane kugira ngo abene gihugu bashobore kurangura imirimo yabo atamutima usimba. Nagira kandi cyemboneraho akaryo inyuma yo kubakeza no kubamenyesha yuko Uburundi buri mu bihe bishasha bisaba gukomeza umutekano mu bene gihugu. Twatanguye urugendo rugana ca gihugu giteye imbere. Abene gihugu bose baramaze kuja ku kivi. Ntidushaka rero yuko dukwega ibirenge canke tugasubira inyuma. Dushaka kuguma dutera imbere. Mwebwe rero mujejwe inyamiramabi. Murajejwe gukora ijoro no murango kugira bene gihugu bakore umuti muri munda. Tuze dushikire bwa Burundi buteye imbere hakiri kare tukihabona. Mwebwe nyamiramabi nimwe mutanga impapuro zituma abene gihugu bakora ibikorwa. Hariho impapuro zituma baja hanze bashoye. Hariho impapuro zituma n'abandi bo hanze binjira atankomanzi baje gukora imigambi yabo ngaha mu Burundi. Hariho impapuro mutanga zijanye no kugendesha ibi vyuma vyo kwiyunguruza. Ivyo byose mutabikoze mufise umutima wo kunda igihugu iterambere rica risubira inyuma.
mukazotanga uruhusha rwo kugendesha ibi vyuma vyo kwiyunguruza kutabikwiye, amasanganya azoba menshi kandi iterambere barisubiye inyuma. Mudacungereye umutekano w'amabarabara, amasanganya aba menshi, naho nyene iterambere barisubiye inyuma. Mutebeje gutanga impapuro z'abagenda bashoye canke bagiye kurondera abazana imigambi yabo mu Burundi, naho nyene muzoba muducereje. Mugiye gutangura kwaka ibiturire, hoho iterambere riba riduciye mu myanya y'intoki. Kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi niyibagiye guhimiriza inyamiramabi gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kurangura imirimo bajejwe mu bubangutsi. Mwebwe nyene mutegerezwa kuza muririmbura muraba uruhara rwanyu muri iyo nzira iroresha igihugu mu iterambere. Muze murisuzuma murabe ivyo mwokorera abene igihugu. Cyane cyane nabonye yuko mwasohoye n'abazi ivy'ubuhinga bwa none. Dutangure gukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo tunyarutse ibintu. Ubico dukeneye nuko twese tugira urunani, umwe wese akazararaba ahagejeje. Kandi muri iyo mbona kazoza murazi kwihangiro rya mbere tuvuga tuti Uburundi mu 2040 kizoba ari igihugu gitekanye aho ukibamwo wese akaco yinona. Mudatanguye gushinga umushingi uno munsi murumva twohava ducererwa. Hari intara zitanu ubu, mutegereza kumenya ingene izo ntara. Intara imwe yagutse no kwiga gutambikiza kugira ngo ntagire na hamwe hasigara hadacunzwe umutekano. Ariko kandi twaragize n'amazone menshi kugira ngo namwe mushobore gushikira abene gihugu badatamye. Ibyo byose nabasaba yuko mwoca mwisuganya kugira ngo mujane n'ibihe bishasha vy'itunganwa ry'intwaro y'igihugu. Ku munsi wa gatatu naho igenekerezo rya gatandatu Myandagaro, umukuru w'igihugu akabana Kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi General Major Evariste Ndayishimiye yaratanguje umwaka mushasha w'ibihumbi 2024 ushiru w'ibihumbi 2025 kw'ishure kaminuza y'intwazangabo mu gisirikare ISCAM. Ico gihe umugwi wa 54 w'imikangara yitegurira kurongora abandi mu gisirikare wari winjiye icese mu rwego rw'igisirikare, ivyo bita incorporation définitive mu rurimi rw'igifaransa. Élèves officiers de la 54e promotion, me présente pour l'incorporation définitive. À vos ordres, Excellence, Monsieur le Président de la République. Muri ivyo birori kandi umukuru w'igihugu yaratanze impapuro z'umutsindo ku mugwi ugira 49 muri iyo kaminuza y'intwazangabo, bakaba baciye banashikiriza icese indahiro zabo. Narahiye imbere y'umukuru w'igihugu kozoba n'ubahiriza amasezerano y'Abarundi ariko zorangurira n'abagashinzwe n'isuzumwa shingiro amabwiriza n'amategeko. Ivyo birori kandi vyari vyaranzwe no kubisikanya hagati y'umugwi w'intwazangabo ugira 50 n'uwa 51 muri ISCAM, ivyo bita guhana umugumya mu mvugo ya gisirikare. Abari mboneze kurongora abakurikira no kumenya imico n'akaranga bakariza mu muramyi.
egome turemeye cyese kuzoba imboneza mu kurongora abadukurikira no mu kugumya imico n'akaranga bya kaminuza mu ntwaramiheto. Kuri uwo munsi kandi kabaye akaryo ko gushimira umugwi ugira 11 w'intwazangabo z'inararibonye zize kuri iryo shure, aho mbere Sebarundi yabahaye n'akaganuke ko kubatera intege. Nashimye abatama batuboneye izuba, erega turi mu makanda yanyu, iyo mwabigira nabi ntitwari kuronka aho dushikira, umushingire mwawushinze. Rero ko mwawushinze cyane navuze nti sokubaha gusa cya gipapuro cyane nateguye yuko aho muvira ngaha naho muca mubanza kugira evaluation ariko ndavyita mushike ngaha rero akantu ka evaluation kuko ni mu matuboneye izuba iyo mutamwebwe akamuza kuvuga muti umukuru w'igihugu ubwo bw'abuzukuru muti ari akantu yatubwiye ngo tuyaye bizogenda neza. Murakoze cyane bana baheza yire. Mwijambo yashikirije kuri uwo munsi Kizigenza mu nzego z'umutekano n'iz'ukwivuna abansi yaribukije ubutwari bwamye buranga ingabo z'u Burundi kuva kera. Yongera asaba intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi kwamana ubwo buhizi, ubutwari n'ubutore vyamye biranga basokuru, hamwe rero no kujana nibihe tugezemwo kugira ngo baterere mu mbona kazoza y'iterambere ry'igihugu. Ubu rero harageze yuko tubona iyo tuja. Intwazangabo banze ndabwire imbonera kure. Imbonera kure n'umuntu ashobora kubona ibintu biri nyuma y'ikibambazi akiri kure kugira ngo nite kuri songoye ahubwo yitegure neza. Intwazangabo itegereza kugira imbono ibona n'ibitarashika. Abanyepolitike cyangwa abasivile arashobora kubwira ati situakya kibambazi ibiza kuba turaza kubijera. Mugi intwazangabo iraperereza ikaraba itihaje inyuma y'ikibambazi hari iki kari kibambazi kigihagaze. Icyo gituma ari mbonera kure. Kuko intwazangabo itegereza gufata ingingo mu gihe cyo kandi ingingo yo decision rapide. Kuko ibyo dukora byose tubikore turaba ya mbono kazoza y'u Burundi. Kuko Uburundi dushaka akambere tuvuga tuti igihugu gitekanye ababa muri cyo ataco binona. Nukuvuga yuko rero n'abantu babaroraniwe. Ebwe intwazangabo murabimenya ico gihugu nizogishikako bitameze uko. Nico gituma twamatuzi yuko muri intare kandi intare nigenda iravyina itwenga ngo yerekane ko amenyo akarishe. Intare irabunda umuntu akayibona hageze yuko ikora akazi kayo. Yabuze uwagiye agateka umutwe akavuga ngo mbe ni hehe ugiye kwiga uheze ufise akazi. Nyabuze ariko ragira ndabakebure nimwe muje kurondera akazi, ahubwo mwe muje kukiraka cyo kubanira igihugu. Mutangure ibyo mubonye bigumye mu byisinye mu bihange. Ntagire rero utinyira ukavye kuko utemeye uri kuriga
wokwemera gute hageze ku rugamba mwari mubizi urugamba la guerre c'est un jeu de mort où périt le premier à être atteint par la balle fatale utavyemera utushaka kwigira tushaka kwigira nico gituma rero ngaho uje kwiga kuba intwari uje kwiga n'ubuhinga bwo gutsinda ntihagire rero uzohafatinya abona umenga bizava bimugora waje kurondera ishure nawe amashure ariho y'igisivile noneho narabonye hajya biranditse ni ubishaka kandi abishoboye ntihagire rero wigirisha ngo n'ubusaswa uje ngaha utegereza kwiga naturabipfurije rero kuroranirwa. Tubamenyeshe ko imbere yuko ivyo birori birangira Kaminuza Iskamu yarashikirije akaganuke umukuru w'igihugu imushimira kutwigoro tudasanzwe agira kugira ngo igisirikare cy'u Burundi kibandanye kije imbere. Ku munsi ugira gatanu igenekerezo y'umunani Nyandagaro Prezida Evariste Ndayishimiye yarakiriye ku kirimba Ntare Rushatsi umushinga ntahe Mamadou Diane Bard arongoye igisata kirabi vyo mu karere k'ibiyaga binini mu buseruko no mu ihembe rya Afrika cibiro vyishira hamwe HCR rijejwe gutahukana impunzi. Mu byo baganiriye nyamukuru n'ibintu bibiri bikaba ari ikibazo c'impunzi z'abanyekongo ziri ngaha mu Burundi. Baganiriye kandi n'ibijanye na bene wacu w'abarundi bari mu buhungiro bakaba nabo nyene bipfuza gutaha mu Burundi. Izo ntumwa zashimiye cyane nyene cyubero mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ukuntu izo mpunzi zifashwe hano mu Burundi, bakaba kandi banashimiye n'abarundi muri rusangi ukuntu bazifashe neza, ukuntu bariko barazakira. Ngiye rero kubijanye n'izindi mpunzi nazo z'abarundi ziri mu bindi bihugu, abo izo ntumwa zasavye nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ko yoshira mu ngiro ibishoboka vyose korohereza izo mpunzi ziri mu bihugu vyo hanze kugira ngo nazo zishobore gutaha. Ziri mu bihugu nka Tanzania, ibihugu nk'Ubugande, ibihugu nka Kenya eka nibindi, bakaba naho nyene bashimye inyishu nyene cyubahiro mukuru w'igihugu ciza c'u Burundi yabahaye, kuko yavuze ati ivyo kwakira impunzi turabimenyereye, abazoza tuzobakira, ati ivyo ari byo vyose nta muntu ari mu Burundi nako ari mu buhungiro yovuga yuko bujijwe gutaha mu Burundi n'ikibazo c'umutekano, kuko umutekano uriho kandi ibikenewe kugira ngo bazokwisange bashitse mu Burundi navyo nyene turabifise. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo gicenda Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2025 umukuru w'igihugu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yarateye iteka ibirori vyo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abatwa vyabereye Buganda muri komine Bukinanyana mu ntara ya Bujumbura ku Civugo. Abatwa b'i Burundi mu buhinga bwa none duharanira agateka kacu dutegure kazoza. Kuri uwo munsi kabaye akaryo keza kubaserukira abatwa ko gushikiriza zimwe mu ngorane bagenda bahura nazo, banashimira leta y'u Burundi kutwigoro tutari dukigira kugira ngo ubuzima bwabo bwisononure. Mu ijambo giwe nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze ko uwo munsi ari akaryo ko kwiyumvira ku bikomere vyasizwe n'intwaro y'igikoroni yazanye amacakubiri yakumiriye abatwa akabambura uburenganzira bwabo. Yamenyesheje ko ibwirizwa shingiro ryerekana neza ko umurundi wese ategerezwa kuronka haba, ngo nico gituma abatwa bategerezwa guhabwa amatongo barime kandi borore, eka n'abana babo b'abanyeshure ngo bazokoroherezwa. Sebarundi ati
ntegerezwa kugira ingendo y'umuvyeyi mu muryango. Mwibwirizwa shingiro biranditse neza ko umurundi wese ategerezwa kuronka ahaba. Biranditse. Ibwirizwa shingiro riravyemera. Hako abatwa bamari babayerera nabo nibaronka aho baba bubake barime borore. Bitegerezwa kuko abahutu n'abatutsi kare n'abahutu barabashumba barabagererwa kuri Bagaza niho yakuye ubugererwa abahutu babona kutangura kuronka amatongo urumva abahutu n'abatutsi bararose none abatwa kubera iki bataronka bateza kuronka abakumiriwe rero hariho abantu bacavuga amajambo menshi hariho ico bita discrimination positive. Twaravuze tuti abana batoye konkuru babatwa ko bateza guca baja muri ya mashure y'indaro ataco baravye bapfa gutora konkuru ntibaraba yandi manota kubera iki nico bita discrimination positive kuko yushaka kuvavanwa nayo macakubiri twese twarumwe hanyuma hacaza umuntu atoya ntimukiri umwe none ubu twaragarutse rero twese turi bene Burundi bene mugabo umwe nico gituma ntegereza kugira ingendo ya se umuryango nico gituma ntegereza kugira ingendo n'inyifato ijanye n'umuvyeyi mu muryango nta mwana n'umwe nkeneye akumigwa. Ingorane twagize muri iki gihugu cacu ntimuzironderere kure twagize ingorane z'ubutegetsi bw'igihugu bwabuze indongozi barira ku ntwaro ibereye. Perezida w'u Burundi yaciye asaba icese imbabazi ubwoko bw'abatwa b'i Burundi ku karenganyo ikumigwa no guharigwa ivomo bagiriwe mu ntwaro zagiye zirakurikirana. Yaciye mbere asaba ishirahamwe ONU gufasha Burundi mu twigoro buriko buragira kugira ngo ikureho burundu amacakubiri mu gihugu. Kw'izina ry'ubutegetsi bw'igihugu ndasavye imbabazi ku batwa b'u Burundi bararenganijwe. Ubutegetsi bw'igihugu bwarabarenganije burabakumira. Nico gituma ubwo butegetsi bw'igihugu jewe ndongoye buzokora ibishoboka vyose kugira bwereke imiryango y'abatwa ko iryo kumira turiranduranye n'imizi. Tanguye dukora ibikorwa. Erega ubutegetsi bw'igihugu ntabwo buratanga indishi y'akababaro kuko ababuserukiye baramenje mugabwo bwo tuzi yuko ubutegetsi bw'igihugu bwama aribwo burenganura abene gihugu bose. Ubu rero tutangure twugurure urupapuro rushasha abaserukira ubutegetsi bw'igihugu dukora ibishoboka vyose iryo jambo ryitwa gukumirana riveho muri iki gihugu cy'u Burundi. Twiyumve gusa yuko inzego z'igihugu dutegerezwa kubona ko abarundi tuziyumvamwo. Ivyo kugira tuvyiyumvemwo rero nuko indongozi zambura rwa rushato rw'ubwoko tukiyambika urushato rw'indongozi rw'uburongozi. Ntagira usubira kwiyambika rero urushato rw'intara rw'ubwoko niki. Nagira nsabe yuko ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryofasha Uburundi mu gusanura ivyo vyasambutse kuko vyasambuwe n'abavuye hanze kandi baserukira ONU. Nino ngaha rero duciye turangirizaho kino kiganiro ku kivi cyo kuri uno munsi naho ubutaha. Abasangwa butaka itagira naho kuba amatura baterambere oya katerambere